bene data mwe muri ngaha ndazi iminsi kanaka nabonye ikorari hagurutse kuririmba igahagurukana ubushobozi bw'ijuru. Uyo mwanya abadayimoni binyegeteje mu bantu bakabura ikibanza, abadayimoni bagasha, uyo muriro ugaturira abadayimoni, impuye mu mizi igakoma induru, impuye mu mizi igahunga. Mana idufashe cyane, ni k'uyu munsi umuntu wese aherereye akwiye kurwanira ubushobozi bw'Imana bukongera bukaba muri we, bukaba aherereye. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ubu bushobozi bwa mbere, ubushobozi bw'abera ba mbere basenga n'umutima uhuye, basenga amaboko yabo agakoreshwa ibikomeye. Imana idufashe cyane. None reka dusoma amajambo y'Imana muri kano kanya. Yesu ndagushima cyane, kwari unzigama hose, nibutse ingene wankunze, ntangura gusimbasimba. Yesu ndagushima cyane, kwari unzigama hose, nibutse ingene wankunze, ntangura gusimbasimba. Aho nja hose mukiza, numva kuri kumwe nanje, sico babandi bose bakumva ingene undemesha. Aho nja hose mukiza, numva kuri kumwe nanje, sico abandi bose bakumva ingene undemesha. Kuba muri wewe Yesu ntacyo nobigereranya, mw'isi hari ibyiza byinshi ariko uragahebuza. Kuba muri wewe Yesu ntacyo nobigereranya, mw'isi hari ibyiza byinshi ariko uragahebuza. Aho nja hose mukiza, numva kuri kumwe nanje, sico abandi bose bakumva ingene undemesha. Aho nja hose mukiza, numva kuri kumwe nanje, sico abandi bose bakumva ingene undemesha. Ico kumebesha Yesu sinzi iyo coba kivuye, nyongera intege mukunzi, zename ndakuririmba. Ico kumebesha Yesu sinzi iyo coba kivuye, nyongera intege mukunzi, zename ndakuririmba. Aho nja hose mukiza, numva kuri kumwe nanje, sico abandi bose bakumva ingene undemesha.
aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje sico mabandi bose bakumva ingene undemesha aho nja hose mukiza numva kuri kumwe nanje sico mabandi bose bakumva ingene undemesha. Mana irakoze cyane, Mana ntihabwe icubahiro. Twamaze gusenga Imana, twasewe umwanya wasengewe, uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. None rero Imana irakoze, bene data ndanezerwa akanya ko kurangiza uyu mwaka, aka kanya uyu wundi mwaka mushasha w'ibihumbi 2024 kuba turiko turasangiriye amajambo y'Imana aho dukoraniye. Imana ntihabwe icubahiro rwose. Hano turabona ayo majambo y'Imana yaba bantu ba mbere. Imana nishimwe cyane. Aba bantu ba mbere turabona ngo barasenga bagakoranira ahantu mw'ibaraza rya Salomo, niho bakoranira bariko barasenga Imana, ngo bagasenga n'umutima uhuye. Imana nishimwe. Hanyuma rero ngo bariko barasenga n'umutima uhuye, ijambo ry'Imana riko riratubwira ngo mu bandi bantu nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, ngo yamara abantu bose barabashimagiza. Imana ntihabwe icubahiro. Bari abantu b'Imana bazima, basenga Imana, babonye, bakorera Imana y'ukuri. Imana ntihabwe icubahiro. Bene data, turiko turasangira amajambo y'Imana uyu munsi. Nagomba gusubira kubibutsa yuko dukwiye kurwana urugamba rukomeye kugira ngo uyu munsi twongere guhagarara nk'aba bakristo ba mbere. Iyi myaka tugezemo ni imyaka itoroshe. Hari ubushobozi bwa shetani, hari ubushobozi bw'abadayimoni bugerageza uburyo bwose kugira ngo ivy'Imana bitagaciro, kugira ngo ivy'Imana bibe bitoya mu bugingo bw'umuntu, kugira ngo kubaho k'umuntu w'Imana kuba gusanzwe, ukubaho k'umuntu w'Imana kuba akamenyere. Imana idufashe cyane. Ariko ndafise ijambo ry'Imana ngo bene data turiho mu 2023 tukaba turangije uyu mwaka, tukaba twinjiye muri uyu mwaka 2024, ngo umuntu wese yumve mu mutima wiwe ngo ndafise ishaka rikomeye ryo kuba nk'abera ba mbere, kuba nk'abakristo ba mbere. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Nagira nabibutse ngo n'urugamba rukomeye tugwana na shetani, akoresha inkomezi ziwe, akoresha uburyo bwiwe, akoresha inzira ziwe zose kugira ngo akure akanovera, akure iby'ubushobozi mu bantu b'Imana, babeho nk'abantu basanzwe, babeho nk'abantu bo mu muhari, babeho nk'abantu atacyo bamaze. Ariko nagira nababwire ngo dutegereza kurwana urugamba mu izina rya Yesu, tukabaho nk'abakristo ba mbere. Imana idufashe cyane. Imana ntihabwe icubahiro. Umuntu wese muri mwebwe, umuntu wese muri mwebwe yumve ngo ntegerezwa kurwana urugamba nkamera nk'abakristo ba mbere. Imana idufashe cyane. Imana ntihabwe icubahiro. Petero mu minsi yiwe, Yohana mu minsi yiwe bahagaze mu bushobozi bukomeye. Imana idufashe. Bahangana nabo igihe cyabo, abahereza muri ico gihe
bahangana n'abandi b'abanyamadini. Imana idufashe, itumbero yabo kwari uko batomvuga iby'ubushobozi, kwari uko batomvuga izina rya Yesu, kwari uko batokoreshwa ibikomeye, ariko barahagarara basenga Imana mu izina rya Yesu. Ikimuga kirakira, abandi bantu barakira, bavuga iby'ubushobozi bw'Imana, bavuga iby'ibikomeye muri Kristo Yesu. Bibaza abahambaye, bibaza abakuru b'amadini, ariko ntibagarukiriza ngaho, bakorera Imana, bamenyekanisha izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, bamenyesha uwo ari we, bamenyesha ko yapfuye akazuka, bamenyesha ubushobozi nabo buri ko burabakoresha, ko ari ubushobozi bwa Yesu Kristo. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Aba bantu rero ngo bakoranira basenga, Imana idufashe, ngo basenga n'umutima uhuye. Imana nk'uko yasezeranye, igakiza ikaba hagati muri bo, ikagerera muri bo, igitinyiro cy'Imana kikaba muri bo, mu izina rya Yesu. Aho bakoraniye hakumvikana Imana, hakaboneka Imana. Bene data, Mana idufashe cyane, muntu wese yumva agashavu muri iyi minsi ko kurwanira ubushobozi bw'Imana mu ishengero ryayo. Ntidushobora kurekerana w'ishengero ry'Imana rihinduke nk'umuhari. Oyaye, duteza kurwana urugamba, hakaboneka ubushobozi bw'Imana no muri iyi myaka, no muri iyi minsi. Wowe turi kumwe muri kano kanya, n'igikorwa cy'iwawe kongera guhamagara Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ukava ngo hanicaye niho Petero yari yicaye, niho hari Yohana. Umuntu wese akwiye kwibaza, iki kibanza nicayemwo, yaba haricaye Petero, yaba haricaye Yohana, yaba haricaye babandi ba mbere, mbega ibintu bemetse uku. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, umuntu wese yongera akanguke. Mana idufashe, Mana idufashe, Mana idufashe, twongere turwane urugamba, duhagarare muri bwa bushobozi bw'abera ba mbere. Mana itugirire neza, rwose abantu bose bapfa kwifatanya nabo. Imana itugirire neza, abantu bose barabashimagiza ko ari abantu b'Imana, ariko aho bakoraniye haba hari umuriro wa mpwemu, haba hari umuriro w'Imana, haba hari ubushobozi bw'ijuru. Imana idufashe cyane. Bene data, mwe muri ngaha, ndazi iminsi kanaka nabonye ikorari hagurutse kuririmba, igahagurukana ubushobozi bw'ijuru. Uyo mwanya abadayimoni binyegeteje mu bantu bakabura ikibanza, abadayimoni bagasha, uyo muriro ugaturira abadayimoni, impwemu igakoma induru, impwemu igahunga. Mana idufashe cyane. Ni k'uyu munsi umuntu wese aherereye akwiye kurwanira ubushobozi bw'Imana, bukongera bukaba muri we, bukaba aherereye. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ubu bushobozi bwa mbere, ubushobozi bw'abera ba mbere, basenga n'umutima uhuye, basenga amaboko yabo agakoreshwa ibikomeye. Imana idufashe cyane. Umuntu wese agobera Imana muri iyi minsi, avemo sishobora kuba ndigoyigoyi, sishobora kuba nk'umunyamuhari, sishobora kuba nk'umuntu w'itsina, ariko ngomba ubushobozi bw'abera ba mbere bube muri jewe. Imana idufashe cyane. Aho bariko baraca haboneka ubwiza bw'ijuru, haboneka ubwiza bw'Imana. Aho bariko baraca
haboneka ubwiza bw'Imana. Imana idufashe, haboneka ubwiza bw'Imana. Imana itugirire neza, bakavuga ibya Yesu, bagakoresha ibikomeye, bagakoresha ibitangaza. Bene data muri hano, nagira nababarire inyuma y'aba Petero n'aba Yohana harakwirikiye urundi runganwe rwuzuye impamvu y'Imana, rwuzuye ubushobozi, barabihererekanye. Imana itugirire neza. Abantu bataragwira cyane bari buzuye ubushobozi bw'Imana. Imana idufashe. Ariko na mwebwe iki gihe nyene twagwiriye, umuntu wese muri mwebwe yongere yumve ngo ntegerezwa kwerekana Imana mu minsi yanje. Ngira nerekana Imana mu minsi yanje, ngira nerekana Imana mu minsi yanje, ngira nigane n'ivy'intege, ngira nigane n'ivy'abadayimoni, nerekana Imana mu minsi yanje. Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Igitinyiro c'Imana kikaba mu bantu b'Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Iwacu habaye umupasiteri yitwa Nyambana Mathias, yari mu bushobozi bw'Imana. Hari umusazi mu gihe ciwe, uyo musazi rero arimo abadayimoni. Hanyuma rero mubonye nk'ariya agaca barira vya bisigo biri muri we ngo tekereza, mwebwe muri jewe tekereza, ceceka, ceceka. Amena, haleluya, amena. Uyu musazi agategeka ibiri muri we. Mani mwebwe ntimwabonye Nyambana akabwira ivyo bisigo biri muri we? Ntimwabonye Nyambana? Imana idufashe cyane. Haleluya. Vyari bikwiye mu minsi yawe. Uyo yararangije urugendo rwe yarakoreye Imana. Vyari bikwiye mu minsi yiwawe kwaho uri kurarengana, abadayimoni bamenya ngo harenganye umuntu muzima, harenganye umuntu w'igiciro, harenganye umuntu w'umugabo, harenganye umuntu nyamuntu, harenganye umugabo, harenganye umuntu w'impamvu y'Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Amena, haleluya, haleluya. Ngo muri Amerika, New York, ngo muri Tre ariko ararengana umuntu w'Imana muzima yitwa Charles Fine, ngo ariko ararengana ubushobozi bw'Imana bukarengana, bugateba ugasanga abandi iyo bariko baranywa inzoga, ngo abo bantu bagahinda agashitsi, bagapfukama, bakavuga ngo tubabarire Mana, tubabarire, tubabarire Mana, tubabarire, bagaca bugufi bahinze agashitsi. Hanyuma rero ngo barabikibaye, ngo bakumva ngo harenganye umuntu muzima, harenganye Charles Fine, umuntu yuzuye impwemu y'Imana. Imana idufashe cyane. Hanyuma ngo batohoza, baje gutohoza, bararondera igituma ameze uko, ubwo bushobozi buva hehe? Basanga arafise imyanya yo kwihererana na Yesu. Yarihaye Imana, yarihaye Imana, yarihaye Imana, yarihaye Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Basanga yarihaye Imana. Imana idufashe cyane. Bene data, niko ciwacu uyu munsi kongera kuburana ubu bushobozi bwa mbere bube muri jewe, bube muri wewe. Ni uyu munsi ukwiye gutera iteka ishengero ry'Imana. Ni wewe mu minsi tugezemo ukwiye gutera iteka ishengero ry'Imana. Ni wewe uriteye iteka cyane, ni wewe urisuzuguje. Intege nke zawe nizo zituma ishengero ry'Imana uyu munsi Imana idufashe ritariko rabonekamwo bwa bushobozi bw'Imana. Imana idufashe. Shetani yaraguhenze akwinjiza mu gafyinyi, akwinjiza mu vy'akamenyere, akwinjiza mu bintu menga n'ibintu menga bisanzwe. Wibagira umuhamagaro wa mbere, wibagira akaga kiza ka mbere. Ariko uyu munsi agufise iritiri
ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu wongera urondere ubushobozi bw'abera ba mbere. Imana idufashe cyane bube muri wewe. Imana idufashe ishengero ry'Imana ryongere mu igitinyiro nka ya minsi ya mbere, ryongere mu igitinyiro nka ya minsi ya mbere, ryongere mu icunja nka ya minsi ya mbere mu izina rya Yesu nka ya minsi ya mbere. Imana idufashe cyane. Mu myaka ya kera hari ibisigo byari byariganje bigaheza mbere bigacana n'ahantu mu myonga, bikiganza bigacana bigatanga amategeko. Imana idufashe cyane. Ariko haraza abantu b'Imana bazima, abantu buzuye mpwemu yera, buzuye umuriro w'Imana, barirukana ibisigo, barirukana izo mpwemu mbi. Ntizasubira gucana, ntizasubira gutanga amategeko. Imana idufashe cyane kuko haje abantu b'Imana bazima barimo impwemu y'Imana. Imana idufashe cyane. Hari umwongo umwe, zari impwemu zari zaratanze amategeko, zigatanga amategeko ngo isahizi ntihagire umuntu asubira kuza muri uyu mwonga. Hanyuma umugore umwe agenda amasaha aramurengana, agenda gusoroma kugira ngo aronke ibyo agaburira abana, amasaha aramurengana. Hanyuma rero ariko araronga ibyo yasoromye, mu kanya gatoya azabona bya bisigo byatanze amategeko, azabona byazanye ibyayicana cyabyo bishira muri cya kintu yasoromeyemwo, cya kintu abashiramwo. Imana idufashe cyane. Nta mpwemu w'Imana yagira, mugabo yararinduka natagira mpwemu yera, aterura cya kintu asuka mu mazi. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero yegeranirizamwo bya bintu byiwe yasoromye, arirukanga kubw'ayo mategeko y'ibyo bisigo, aragenda ashika muhira. Ashitse muhira asanga byamutanze muhira. Imana idufashe cyane ko byariganza, aragira amagogo. Ariko icyo nteko navuga gikomeye, ayo mategeko yabyo yarirukanywe n'abera ba mbere bari mu bushobozi bw'Imana. Amena, haleluya. Haboneka amahoro, haboneka agahengwe mu rusengero rw'Imana. Impwemu mbi zigatinya. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Abera ba mbere, abera ba mbere, abera ba mbere. Bene data, uyu munsi ni wowe ni jewe dukwiye kongera guhagarara. Tutari abantu biyitira ishengero atari bo, biyitira ko bakijijwe atari bo. Mu izina rya Yesu, muntu wese yumve ngo ndafise urubanza rukomeye kukurondera ubushobozi bw'abera ba mbere. Imana itugirire neza. Ishengero ry'Imana ryubahwe, ishengero ry'Imana ryubahirizwe, ngo abantu bose barabatinya. Si umuntu wese yapfa kwinjiramwo, si umuntu wese yapfa kwigenza, si umuntu wese yapfa kwigenza. Ishengero ry'Imana ryaramenyekana ko ari ishengero ry'Imana. Imana idufashe cyane. Mwakumi wacu, Imana idufashe. Turi mu rusengero, nari mutoya. Hanyuma rero haza abantu bari baje kunywa, bari bakirindiriye kwibare ryugurugwa. Baca baja mu rusengero bakirindiye ko akabare kugurugwa. Hanyuma rero barindirira mu rusengero, ubutumwa buravugwa. Hanyuma rero bahamagara bihana ntibahaguruka. Umuntu w'Imana yuzuye mpwemu yera, ari mu muriro w'Imana. Sinabyibagira mu myaka yanje y'ubuto, hagurutswa na mpwemu yera, atumbereza ukuboko. Ubwo ruhande rwarimo abo bantu baje guteramira mu rusengero, barindiye ko akabare kugurugwa. Arasemerera ari muri mpwemu ngo Imana idufashe cyane. Yari mu muriro wa mpwemu yera. Imana idufashe. Uyo mwanya igitinyiro cy'Imana kije, abo bantu bahitana amabibiriya.
shetani arabwira ati harya ati umuntu yunamye muri Bibiliya arakira ntacaba baca bakama Bibiliya abantu baca bunama muri Bibiliya bose. Imana idufashe cyane kuko haje igitinyiro cy'Imana. Uyu mwanya hari umugabo atazi gusoma araba bagenzi babona bose bunanye muri Bibiliya, nawe rero avuga ati jewe ni jewe mwore w'ahantu. Imiryango yose yari yugaye. Hanyuma rero abona wa mugabo aricaye, abonye wa mugabo yicaye aca aragenda hendewe ku miryango arababarira ibintu bimugoye, baraheza baramwugururira. Ariko asohotse abo bahuye bose arababarira ngo muntu azoba buzi yaje guta umwanya, ntuzoje guta umwanya aho hepfo aho hantu usaho gufinira. Ati twari tugiye turarere ku kabare kuguruka, abahamagara bihana twanga guhaguruka. Ati umugabo yuzuye ubushobozi yahagurutse atumbereza ukuboko iyo turi. Ati abantu bose twari kumwe basoma Bibiliya, abantu baraba muri Bibiliya. Ati ni jewe nahagorewe. Aravuga ati uyu mugabo sije nabonye aricaye, ati yahaguruka irindi nari ngowe, yahaguruka irindi yari kubanje kunterura. Mani dufashe abari n'abantu bose atukamubuzi yuje guta umwanya, ntuzaje guta umwanya aho hepfo asaho gufyinira. Bene data, iyi myaka nagira ndababarire ni imyaka itoroshe, impwemu mbi ziriganira ishengero ry'Imana, zigombira ishenge. Amena. Ariko nakubariye ni igikorwa canje na wewe guhagarara tuzuye ubushobozi bw'abera bambe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amena. Ni twebwe dutegerezwa guhagarara tuzuye bwa bushobozi bw'Imana bikamenyekana ku ishengero ry'Imana, ishengero ry'abera, ishengero ry'Imana ko atari umuhari, ishengero ry'Imana ko atari idini. Icoma uyu mwaka twinjiyemo, umuntu wese muri twebwe, umuntu wese ari ngaha agatwara idovwari ikomeye, ngo ndagiye kuririra Imana, ndagiye kugobera Imana, ndagiye gutakambira Imana, ndagiye gutakambira Imana, ndagiye gupfukama imbere y'Imana, ndagiye gupfukama imbere y'Imana, ndagiye gupfukama imbere y'Imana. Haleluya. Nubahiriza ishengero ry'Imana nkiriho, nubahiriza ishengero ry'Imana nkiriho, nubahiriza ishengero ry'Imana nkiriho, nubahiriza ishengero ry'Imana nkiriho, nuzura ubushobozi bw'abera ba mbere nkiriho. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ba Mose barubahirije ishengero ry'Imana, barubahiriza ubwoko bw'Imana. Imana idufashe cyane, Imana ikorana nabo. Farawo arabimenya, Farawo arabimenya. Amena. N'abanyamareba biwe bakavuga ngo ibi turiko turabona ibi si ibintu bisanzwe, ibi ni ibintu biva mu kuboko kw'Imana. Barabimenya abanyamareba. Bene data, iyi minsi ni minsi idasanzwe. Ibi bisigo byari byarirukanywe biriko biraza mu zindi nzira zidasanzwe, mu zindi nzira ziyorobetse. Muzogenda mubona ibintu bidasobanutse. Namba umuriro w'Imana uvuye mu bantu, namba iby'ubushobozi bw'Imana bivuye mu bantu. Tugiye guhangana n'ibintu bigoye, ariko niko nabwira umuntu wese ngo yumve ko ari bakwiye guhagarara nka Mose. Mu izina rya Yesu, mu
mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane, Imana nihabwa icyubahiro. Yosuwa arerekana Imana, arerekana icunja ry'Imana. Yarasenga Imana yigiye kuri Mose, asenga Imana yigiye kuri Mose, akaja munsi y'umusozi agasenga. Imana ibana nawe. Yari afise ingabo zitizi ivyo kugwana, ariko Imana ibana nawe ngo ahagarare mu izina rya Yesu. Isika zigasenyuka, Imana ikamubona uko bigenza, ibisika bigasenyuka. Ni wowe mwene data Imana igomba gukoreramwo muri iyi minsi, ni wowe Imana igomba gukoreramwo. Naho wamenga ushoboye bike, naho wamenga ntubereye, ariko waje imbere y'Imana, ni wowe Imana igomba gukoreramwo. Isika zigasenyuka, ibiteye ubwoba bigasenyuka, Imana igakorera muri we ibintu bikomeye. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Reka turabe ingene basenze Imana bene data babonye ko bakeneye izo nkomezi za mbere. Reka dusome Yosuwa igice cya mbere. Imana idufashe cyane. Yosuwa iki gice cya mbere. Nyongera intege Mana nzoshikeyo, mpawa muzima Mana ndonka intege, bashe kubandanya urwo rugendo. Nyongera intege Mana nzoshikeyo, nyongera intege Mana nzoshikeyo, mpawa muzima Mana ndonka intege, bashe kubandanya urwo rugendo. Nyongera intege Mana nzoshikeyo, nyongera intege Mana nzoshikeyo, mpawa muzima Mana ndonka intege, bashe kubandanya urwo rugendo. Nyongera intege Mana nzoshikeyo, nyongera intege Mana nzoshikeyo, mpawa muzima Mana ndonka intege, bashe kubandanya urwo rugendo. Nyongera intege Mana nzoshikeyo. Cyane mu 16 nabo bishura Yosuwa bati ibyo tubariye byose tuzobikora, kandi aho uzodutuma hose tuzojayo. Uko twahora twumvira Mose muri byose, niko nawe tuzokumvira. Mugabo rero uhoraho Imana yawe azabane nawe uko yabana na Mose. Umuntu wese azogarariza akanga icagezwe cawe, ntiyumvira ico umubariye cose, azokwicwa. Mugabo shikama ushira amanga. Imana idufashe cyane. Hariya gatatu nyamurongo wandwi baravuga ngo maze uharabarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko namana na Mose. Imana idufashe n'andi majambo akurikira. Imana itugirire neza. Dusome hariya mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya kabiri. Igitabo cya kabiri cy'Abami, iki gice cya kabiri. Reka dusome uyu murongo wa 9. Bamaze kuja mu Kayeli yabarira Elisa ati nsaba ico ugomba ko ndagukorera, ntaratandukanywa nawe. Elisa aramwishura ati ntabara mu migabane 2 y'impwemu yawe w'imbeko. Aramwishura ati usabye ikigoyi, mugabane wa mbona ntaratugitandukanywa nawe, bizakukubera bityo, naho nutambona ntibizakuba bityo. Hanyuma bakiriko baragenda bayaga, bagize batya umukogote w'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanye. Yari yaduganwa mu ijuru n'agashuru,
Yesu abibonye araboroga ati yewe gadata we wabereye abisirayeli imikogote n'abagendera ku mafarasi nuko ntiyongera kumubona ukundi maze yitantamurira ko impuzu ziwe azigiramwo ibitabo bibiri araheza atora umutama nawe Eliya wamukorokanye arahindukira ashitse ku nkombe ya Yorodani ahagararaho yabira wa mutama nawe wakorokanye Eliya mukubitisha amazi avuga ati uhoraho Imana ya Eliya ari hehe amaze gukubita amazi aca yigabanyamo kubiri amaje ukwayo ayandi ukwayo nuko Elisa arajabuka maze bamwe biyeriko biga ivyo kuvugishwa baraharabana nawe bavuga bati impwemu ya Eli iri kuri Elisa nuko baraza baramusanganira bakubita inkoro hasi imbere yiwe. Imana idufashe cyane n'aba bene data barondeye ubushobozi bw'abera ba mbere. Yosuwa arafise ikibazo kinini imbere yiwe, yaragiye gusigarana igikorwa mu gishingo ca Mose. Abisirayeli baramubwira bati ivyo uvuga n'uvuge nta ngorane, ariko yowe ca tukurorere ko turakiza Imana yawe izibane nawe nk'uko yabanye na Mose. Tuze tukubonemwo Imana twabanye muri Mose, bikaba atari ivyo urazoza witonze. Kurito beza turabafise na twebwe, barebare turabafise, abazi gutondeka ibintu turabafise. Ico tuzogutinyira ko conyene Imana ya Mose, niyo Mana nawe tuzokubaha. Nuzohirahira akakugambararira aze yice, Imana yawe izibane nawe, tuzokubona mu Imana ya Mose. Imana idufashe cyane. Taje imbere y'Imana aravuga ngo ndafise ikibazo gikomeye muri iyi minsi. Aba bantu bambwiye ijambo rikomeye nintaboneka mu Imana yari muri Mose, bizoba bibabiyangaye. Aje imbere y'Imana nguko nawe ngomba mugenzi ngo muri iyi minsi urondera ubwo bushobozi Imana ibane nawe, yiyerekanire muri wewe, kugira ngo ivyo ukora n'ivyo uvuga kubaho kwawe gushingirwa intahe n'Imana iri muri wowe. Imana idufashe cyane. Imana icira mwumva Imana yacu imeze neza, icira mubarira ngo mungo Yosuwa uyu munsi ngira ntangure kugukuza. Chombi Imana ikagukuza muri iyi minsi. Chombi Imana ikagukuza uyu mwaka. Chombi Imana ikagukuza uyu mwaka. Izina rya Yesu. Ugahagarara icuci imbere y'abadayimoni, ugahagarara icuci imbere y'abataribo, ugahagarara icuci imbere y'abiyitirira Imana ataribo, mu izina rya Yesu. Oh, Imana itugirire neza. Acaje gusaba Isirayeli Yorodani, abandi bose batinukure Imana yari muri Mose yokwere kumwe na Yosuwa. Tuzimuze musubire muvuge basha, muzokwitonda. Imana idufashe cyane. Uyu muntu yitwa Elisa arumva ati ndafise ikibazo gikomeye. Eli yagiye kugenda amariye sigare Beteli sinemera, amwiye sigare Yeriko sinavyemera, amariye sigare kuri Yorodani sinavyemera. Arumva ati ndafise ikibazo kinini yagiye kugenda, nanje ngiye gusigara mw'isi. Yabaye igihangange, yakoreye Imana ibikorwa bikomeye, yagwanye intambara zikomeye arazinesha. Imana idufashe cyane. None rero aragiye kugenda, ni jewe ngiye gusigara. Aje inyuma yiwe aratakambira Imana, arondera ubushobozi bwari muri Eliya, arondera ubwo bushobozi. Imana idufashe cyane. Abantu baramwitegereza kumbura biyeriko cyangwa abandi baravuga ati hajya mwikwirikiza hinge turabe ingene mbega aja kugaruka gute, ariko aramuguma inyuma. Yarafise ariko ararondera, aramubarira ati basi nusabisha ugomba ntaratandukanywa nawe. Aramubarira ati ndagusavye imigabane ibiri y'impwemu iri kuri wowe. Imana idufashe cyane. Apana umugabane
ati nawe ntibyakoroheye muri uyu mugabane. Yezebeli yaraguhindishije agashitsi. Yezebeli yaraguhindishije agashitsi. Warashitse wisabira gupfa. Iwa mugabane ni wowe cyo wamarira mu minsi ngiye kujamo. Imigabane ibiri. Iki gihe ninjiye mu kirakomeye. Ngomba imigabane ibiri y'impwemu iri kuri wowe. Mbashe guhangana n'ibiri imbere yanje. Mbashe kuvugisha muri Israeli. Mbashe guhangana n'impwemu z'iki gihe. Ngomba imigabane ibiri y'impwemu iri kuri wowe. Imana idufashe cyane. Bene data, iki gihe si igihe cyo kubaho umuntu asanzwe. Ubwo buzima urimo sibwo. Uku kuntu ubayeho siko. Ubwo bukristo bwawe bwari bukwiye kurenzaho. Nawe ufise ibyo ujejwe, nawe ufise ibyo uharura wakoze. Iki gihe urakwiye imigabane y'impwemu y'Imana. Iminsi turimo si isanzwe. Si iminsi gupfa kubaho nk'uko ubayeho. Ni iminsi isaba kugira ubushobozi. Ni iminsi isaba kugira inkomezi z'Imana zikwiriye kugira uhangane n'igihe tugezemo. Bene data, Imana idufashe cyane. Hari amajambo y'Imana nasomye. Imana idufashe cyane. Muzosoma kubavugishijwe ku gicaniro cy'i Beteli. Yari umuntu w'umuhizi akorana n'Imana. Umwe avuga Imana ikumva. Sisomye amajambo y'Imana. Muzosoma ngaho muri icyo gitabo cya mbere cy'abami. Muzosoma igice cya 13. Muzosoma ayo majambo. Imana idufashe cyane. Ariko Shetani aramugirira nabi. Amaze kuvugisha ibintu bikomeye, n'umwami amukengere. Imana ikiyerekana. Ukuboko kwiwe biramutunze kugaherayo. Munyuma agatakambira, akamwinginga ati ntakambira usengere. Ukuboko kwanje kongere kugaruke. Ariko nagira ndakubarire, Shetani yaramukwirikiye. Mana idufashe. Hanyuma ntiyarangiza urugendo amahoro. Aragenda atabagurwa n'intambwe mu nzira. Abitewe no kwanjanjwa. Abitewe no kwemera kwigisha uko ariko kose. Abitewe no kwemera impanuro izo arizo zose. Abitewe n'umuvugisho yaguye. Abitewe n'umuvugisho yananiwe. Yahenzwe n'isi. Yemeranije n'abatari bo. Yariye ibitaribwa. Yanyoye ibitanyobwa. Arahinduka umuvugisho yananiwe. Wo gusubiza inyuma abantu. Wo kubakura mu by'ubushobozi. Umuvugisho w'inzigo. Imana idufashe cyane. Bene data, iyi minsi si iminsi yo gukinaho. Shetani arifuza ingene wonaniwe. Ngene utorangiza urugendo amahoro. Niki gituma wemera kumera uko umeze? Niki gituma wemera kuba umukristo ameze nk'uko kwiwawe? Ivyukiranye mugenzi wongera usenge. Ivyukiranye mugenzi wongera uce bugufi. Wongera utakambira Imana wuzura ubushobozi. Amaso yawe nabona, amatwi yawe niyumve. Imana irakorana n'abantu bayo. Reka kubaho nk'abantu bose. Imana igufashe cyane. Reka kubaho nk'abantu bose. Reka kubaho nk'umunyamuhari. Imana idufashe cyane. Isengesho ryanje muri uyu mwaka nuko Imana yo kugirira neza. Imana ibahezagire cyane. Imana idufashe. Abanyefeso, reka naharangirize. Abanyefeso, Imana idufashe cyane. Iki gice cya gatatu ujya murongo wa 14 haravuga ngo nico gituma mfukamira Data wa twese w'imiryango yose yo mwijuru niyo mwisi yitirirwa ngwibahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na muhemu wiwe. Nico gituma mfukamira Data wa twese w'imiryango yose yo mwijuru niyo mwisi yitirirwa ngwibahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi
imbere mu mitima mubihawe na muhemubi. Imana idufashe cyane. Isengesho ryanje muri uyu mwaka nuko umuntu wese wo muri mwebwe yo kuzura ubushobozi bw'Imana. Imana irateguye izo nkomezi, umuntu wese agacarema aremeshejwe n'ubwo bushobozi bw'Imana, n'iryo tunga riri mu bushobozi bw'Imana, akaba muri afise Imana igendana naje, ikoresha amaboko yanje ibitangaza n'ibimenyetso. Ivyo ndiko ndasoma si imigani, akumva ngo Imana iri kwiyerekanira muri jewe. Ndagomba ngo muri uyu mwaka Imana yongere ikugwirize, Imana idufashe cane. Ibiriko biravugwa muri iyi minsi y'iherezo, ibiriko birategurwa muri iyi minsi y'iherezo, bigusaba kuronka imigabane. Imana idufashe cane. Bigusaba kuronka imigabane. Sasa imigabane ibiri, ariko ivyo ndiko ndabona, ivyo ndiko ndabonesha amaso, ivyo nawe ubona, ivyo ndiko ndumva, si ibintu vyo kwemera kuba ukubayeho. Wari ukwiye gutakamba nka Elisa, ngo nasavye imigabane kanaka y'impwemu y'Imana kugira ngo nshobore guhangana n'ibi bihe. Nzogume mvuga ubutumwa bwiza, nzogume mvuga ivya Yesu, nzogume mvuga ivy'Imana. Imana ibahezagire cyane. Bene data nose y'amajambo y'Imana bikongera kwingingira umuntu wese kuja imbere y'Imana akaburanira ubushobozi bw'abera ba mbere bukaba muri we no muri iyi minsi y'iherezo. Niko ndavuga amajambo shetani atagomba. Agomba mwese kumuba abanyedini bashobora kumera nk'abandi bantu bose, vyumvikana bitahurika. Ariko nakubariye mu izina rya Yesu ukwiye kumukristo ashitse, ari mu bushobozi bw'Imana, ari mu inkomezi z'Imana. Kongera guhagarara imbere y'ibisigo, guhagarara imbere y'abadayimoni, hanyuma rero ugamuka rwana ukazovuga ubutumwa bwiza bwerekana Kristo, hanyuma ukazorangiza n'urugendo amahoro. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. Mwene data wa twese uri mw'ijuru, wakoze cyane. Turagushimiye Mwami Yesu, uriteze Mwami Imana guhindura abantu b'iki gihe, bakaba abantu Mwami Imana atakazuyazi, bakaba abantu atari goyigoyi, bakaba abantu atari abanyamuhari, bakaba abantu atari ab'idini, ariko abantu babonye Imana, abantu baboneka mu bushobozi bw'ijuru. No muri iki gihe c'iterambere, no muri iki gihe c'inyigisho zitandukanye, none rugendera umuntu wese muri uyu mwaka yongere Mwami Imana kuba umuntu ashitse, azokoresha ibikomeye Mwami, azokubahiriza ishengero ry'Imana, azokubahwa n'impwemwe n'abandi bose bakamushingira intahe, ugakoresha ibikomeye umuntu wese Mwami. Urakoze gushishika kuduheza kandi kudukorera ibikomeye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisabye. Amen.